Mwiriwe neza. Abandi bwakeye umwe wese bivaye n'aho aherereye. Je ni Jean Bosco. Ngarutse kugira ngo tubandanye tuyage tuganire ku bijanye no guteza imbere ururimi rw'ikirundi n'umuco n'imigenzo vy'abarundi vyamye biranga basokuru mu bana bacu, na cane cane abana babimukira bari mu bihugu bitandukanye, bari mu bihugu bitandukanye vyo kw'isi batari mu Burundi. Mu kiganiro duheruka kugirana narabaganirije ndababwira yuko twoshiramwo inguvu tukigisha abana bacu ikirundi, tukabigisha umuco n'imigenzo vyamye biranga abarundi mu ntumbero yo kubakundisha igihugu cabo, kuko dusamaye abo bana dushobora kuzosanga batakiyumvamwo igihugu cabo, batakimenya ko bafise inshuti n'abagenzi, batazi uko bayagisha ab'iwabo. Rero ico gihe ntitwaba turiko turabakundisha igihugu c'Uburundi. Murazi yuko ntibari mu gihugu kubera bacanse, baragikunda, bafiseyo ivyabo, bafiseyo inshuti n'abagenzi. Donc Uburundi ni igihugu cabo babwirizwa gukomeza kubandanya bakunda. Rero mu kiganiro duheruka kugirana hariho abanyandikiye, hari n'abampamagaye bagira ico bavuze ku kiganiro nari nashikirije. Barambwiye bati watuganirije ibintu vyiza cane, ariko ntiwatubwiye uburyo canke ubuhinga twoshobora gukoresha kugira ngo dushobore kwigisha abo bana bacu ikirundi. Ndashimiye rero abagize ico babivuzeko, barandondeye turabiganira, ariko nosaba hanyuma abavyeyi umuntu wese afise ico yoshikiriza ku kiganiro tuba twatanze, kugira ngo dusangire ivyiyumviro n'abantu batandukanye badukurikirana, bari mu mihingo myinshi y'isi, mu bihugu bitandukanye, bari mu Bufaransa, mu Bubirigi, kuko uno munsi turavye abantu badukurikirana bari muri ivyo bihugu, mu Bufaransa, mu Bubirigi, muri Polonye, muri Amerika, muri Canada, mu Burundi, no mu bindi bihugu. Rero kugira ngo abavyeyi babone canke abantu badukurikirana babone ivyiyumviro mwashikirije, nabo bagira ico babivuze ko twungurana ubumenyi, ni vyiza yuko mwobishira muri commentaire, mukagenda mukavyandika muri commentaire, kugira ngo naho ntoba ndabahaye inyishu ubwo nyene, hariho uwundi yabibonye agira ico abivuzeko, kugira ngo dusangire ubumenyi, dusangire experience, dusangire ibintu byinshi tuzi ku bijanye no kwigisha ururimi rw'ikirundi abana bacu, no kubigisha umuco n'imigenzo abana bacu, kugira ngo bagume bumva koko ari abarundi, kuko dufise ubuzima butandukanye, dufise uburambe butandukanye muri ivyo bintu, kandi n'ikibazo gikomeye kinagoye no gutorera inyishu. Hari abavyeyi benshi babirekerana ukonye umwana akimenya. Rero nagira ndabasangize ico ciyumviro c'uwo muntu, kugira ngo je ndababwire ico ndaciyumvirako, uko ndakibona, hama namwe mwogira ico mugishikirije. Umuntu yaravuze ati none utatubwiye ubuhinga twoshobora gukoresha, strategie mu gifaransa twokoresha kugira ngo twigishe abana bacu ikirundi. Aranambwira ati tuganira ati ubushakashatsi bwerekana yuko umwana akiri muto ari vyiza ko yiga hakiri kare ururimi rw'ikirundi, kugira ngo kubera ko ubushakashatsi bwerekana yuko umwana akiri muto ashobora kumenya indimi nyinshi n'izishika 5 icarimwe. Sinoshobora kuvuguruza ubwo bushakashatsi, sindashaka neza menye ntore uwo mushakashatsi wari we yashoboye kugira ico cigwa, yashoboye kugira ico abivuzeko, ariko je ngira ico ndabasangije nk'umuvyeyi nkamwe afise abana bari mu myaka itandukanye, uko nabibona ivyo mbayemwo, kugira ngo namwe mugire ico mubivuzeko. Ni ukuvuga jewe mpereye ku vyo mbayemwo, ku vyo mbona mu rugo iwanje. Mfise abana 4, umwana mukuru afise imyaka 12. Umwana mukuru aravuga ikirundi neza,
aravuga ikirundi neza. Impamvu ni nyinshi, igituma avuga ico kirundi ni nyinshi, kuko twaje dushika hano yari asanzwe afisemwo ubumenyi butari buke muri urwo rurimi, asa nk'uwukuze. Ubu rero yaje afise ishingiro kugira ngo ashobore kubandanya kuvuga ikirundi. Hama umwana mukurikirana we yaje azimwo ikirundi gikeya, ariko ubasa nk'uwacibagiye, ntaco avuga, ariko iyo uriko uramubwira arumva ivyo umubwiye. Abandi bana babiri batoya, umwe w'imyaka 8 n'uw'imyaka 7, bo nta na kimwe bumva, ntibazi kukivuga, ntibanumve n'ivyo uriko urababwira. Urumva rero kuri abo bana bakuze biroroshe kubigisha ico kirundi, kuko niba basobanurira igituma babwiza kwiga ikirundi baravyumva. Umwana w'imyaka 10, umwana w'imyaka 12, 13 gutyo aba yumva ico ushatse kumubwira, igituma abwiza gukunda ururimi rw'ikirundi, agakunda n'umuco n'imigenzo vy'ikirundi. Ubu iyo bimuganirije ukaganira nawe aravyumva. Abo bana nabo bobo nkuko mwabibonye, ngira ngo turiko turagihe nariko ndabigisha ndabicishije mu ndirimbo, ndiko ndabigisha ya ndirimbo habaye nka 3, mwarabonye yuko uwukuze ari wagerageza gukurikira abandi nabo siho bari bibereye. Ubwo rero jewe ico nka jewe uburyo nkoresha, nafashe yuko kubera ko igihugu catwakiriye, bashira imbere ko abana banza kumenya ururimi rw'igifaransa, hama kuko ariko bigamwo kw'ishure, ariko babamwo mu buzima bwa buri munsi, kugira ngo ntaruhishe umwana nabanje kubareka kugira ngo babanze bamenye neza ururimi rw'igifaransa, bamenye n'imico yo ngaha, kugira ngo bagishyize kw'ishure ntibumve ko umengana abanyamahanga. Nabanje kubareka kugira ngo babimenyere. Iyo niyo strategy, nibwo buhinga nakoresheje. Hama ico kimaze kuvamwo, nkabona yuko abo bana kw'ishure ata kibazo bafise, bakurikira neza ururimi baruzi, batakibafata nk'abana bafise ibibazo kw'ishure, ari babana bazi kwigwanaho, babana bakurikira nk'abandi bose. Ndabona ubu rero harageze yuko mfatiraho rero, kugira ngo kuko igifaransa ururimi bigamwo bakoresha mu buzima bwa muri munsi atagira ikibazo, reka rero twige rwa rurimi rw'ikirundi, nkuko nzobakurikirana bakiga n'icongereza, kugira ngo bamenye n'urwo rurimi rukoreshwa mu bihugu bitari bike ku isi. Bashobora aho bagiye hose bashaka kumenya igifaransa n'icongereza babikoresha, ko kumenya indimi muri ino si ni ikintu gikomeye cyane, kigufasha kubaho canke kumenyera aho bayi. Iyo utazi ibizi uragira ingorane. Rero urumva ubu harageze ko shobora gutangura kubigisha ikirundi. Strategy nshobora gukoresha yindi, nk'uyo mwana wundi agira kabiri amaze kuri urwo rugero bwo kushobora gutahura ibintu umubwiye ariko ntabivuge. Nagira ndabaha akarorero k'umwana, umwana mutoya akivuka, kugira ngo arinde agera igihe atangura kumenya ururimi, nuko mu gihe cose yabanye n'abavyeyi yagibanje kumva amajambo bavuga, akamenya n'ico asobanura, ataratangura kuvuga n'ijambo na rimwe. Iyo umwana atanguye gusohora ijambo, nuko aba yamenye ico rivuga, abanza kumva, akumva ico kintu uko bakivuga n'ico gisobanura, akumva ijambo n'ico gisobanura imbere yo kumenya kubivuga. Kuko mu ndimi zose jewe nsanzwe narabaye umwarimu, narigishije n'abana bakiri bato, narabigishije. Tugenda dufise ubumenyi canke ubushobozi bune turondera mu rurimi urwo ari rwo rwose. Hariho kuvuga, hariho gusoma, hariho kwandika, hakabaho no kumva, no kumviriza, kuvuga, gusoma no kwandika. Kumva, kuvuga,
gusoma no kwandika. Ibyo byose bigaca bishingira ku gutahura ico watahuye ubicishije mu kintu canditse canke mu vyo umuntu akubwiye. Ariko n'ivyo bintu bine: kumva, kuvuga, gusoma no kwandika. Nimwaja kubiraba, dukoresha ibintu bitatu: turakoresha amatwi, tugakoresha umunwa, tugakoresha amaso, noneho n'ibine tugakoresha n'intoki. Urumva ibyo wumvise, ibyo ushoboye kumva bitahuye ukabivuga. Urumva ukoresheje amatwi, ibyo ushoboye kumva wabitahuye ukabivuga. Uko niko umwana cyangwa umuntu indimi agenda zitahura. Ibyo washoboye gusoma, ibyo ubonesheje amaso ukabisoma ukabitahura, urashobora no kubyandika ukoresheje intoki zawe. Ibyo rero uko umwana akura niko navyo bigenda bikura. Umwana rero dufatiye ku mwana akiri muto, arumva agatahura ibyo bavuze n'ico bisobanura, hakazogira igihe ashobora kubivuga. Iyo niyo ntambwe ya mbere yo kumenya ururimi. Intambwe igira kabiri ni ugushobora gusoma ibyo umuntu yanditse, yamara gushobora kubisoma akabitahura, akamenya ico bisobanura, hama agashobora kuvyandika cyangwa akanabivuga. Izo rero ni intambuko nk'uko umwana muto iyo bigenza n'umwana akuze. Nuko rero impanuro je notanga ari umwana yashitse mu gihugu runaka, kubera ko aba ariko aranigana no kubanza kumenya ururimi yigamwo, mwomureka akabanza akamenya urwo rurimi yigamwo, akarumenya neza, kugira ngo kw'ishure ntagire ibibazo vy'uko udatahura amasomo, ivyigwa ariko ariga, kugira ntasubire inyuma, ntaronke amanota make. Amaze kuba atahura ivyo yigamwo, yamenye urwo rurimi, hama mugaheza mukamwigisha Ikirundi, mukamwigisha Ikirundi, kukivuga, kucumva, kukivuga, hama kucandika no kugisoma no kucandika vyo biza mu nyuma. Ico tuba dukeneye umwanya wa mbere ni ugutahura ururimi, ukagumva neza, hama ukaruvuga. Gusoma no kwandika nibiza hanyuma nk'umuntu wari we wese. Ariko rero hariho ikintu gishobora gukorwa gitegura wa mwana mbere, kugira ngo azogira igihe ashobora kuvuga urwo rurimi. Mu gihe wa mwana ariko ariga ico gifaransa kw'ishure, canke yiga icongereza kw'ishure, canke izindi ndimi kw'ishure, mutiriwe muramuruhisha cane, mwebwe abavyeyi muhira mwobandanya muvugana mu Kirundi, mukaganira mu Kirundi, naho mutobigira iminsi yose, ariko mukaja muraganira mu Kirundi, canke abashitsi baje mukaganira mu Kirundi, kugira ngo babana bumviyeho. Iyo bumva ivyo muvuga bati ibintu bariko baravuga ni biki, ibintu baba bariko baravuga ni biki, umwana akashaka kugira urusaku kugira ngo nawe abimenye. Ntihabura ijambo asigarana, ntihabura amajambo agenda yiga akayumva akongera akanayatahura. Hama nivyaba ngombwa ushoboye kuraba ati umwana yaramaze kuronka ibintu bitari bike kubera bimwe yumva muhira, reka nje ndamuha amategeko mu bintu bimwe bimwe, ndamutuma ibintu mu Kirundi ndabe ko abitahura. Atavyumvise urashobora kumusobanurira, ukamubwira ico bisigura mu Gifaransa. Ivyo onye vyoheza bikaba birategura neza, bitegura gahoro gahoro umwana, kugira ngo ejo nihagera kumwigisha neza ico Kirundi uzoshobore kukimwigisha. Aha rero noje ndabwira nk'ingorane duhura nazo, ko n'abana no kubasigurira impamvu. Abana je hari umwana w'imyaka 8 yambaje ati papa, ko wewe watubwira ngo nitwige Igifaransa, tubanza tumenye Igifaransa, none ubu ukaba waduhindura uko twamenye Igifaransa tukize neza, ubu ukaba waduhinduriye ngo nituvuge Ikirundi, naco ni kubera iki? Uyo rero urumva ntabarumva akamaro bwiza kwiga ico Kirundi, uko rero aravye atahomba ntaco nzokoresha. Ico gihugu n'umwana muto yarashobora no abana bibagira n'ingoga. Rero nafashe umwanya wo kumusigurira, ndamwereka ko ahari arafise iyo yavuye, arafise igihugu ciwabo, arafise inshuti, arafise y'abantu, arafise iyo n'ibintu.
abwirizwa rero kwiga ururimi rw'ikirundi kugira ngo bizomworohere kuguma avugana n'abavuga urwo rurimi basigaye mu gihugu. Hama n'imico, amenye ko hariho umuco w'iyo twavuye kandi urimo ubutunzi bwinshi tubwirizwa gusigasira, tubwirizwa kugumana. Ivyo ndabimusigurira. Rero inyuma y'ivyo mworaba mukaganira n'abana, mukabaganiriza mu kugira ngo mubereke akamaro ko kwiga ururimi rw'ikirundi n'akamaro ko gukunda umuco n'imigenzo vyamye biranga basokuru vy'igihugu cacu, kugira ngo dukomeze kubaganirira, kubasangiza uburyohe bw'igihugu cacu. Rero abantu mwaba mukeneye ko tuvugana mu buryo bwihariye kugira ngo tujye inama ingene mushobora kwigisha ikirundi abana banyu, mushaka nk'impanuro cyangwa mushaka nimba hari ubufasha dushobora gutanga, kuko hari abavyeyi benshi, jewe ndabivuga ko narabaye umwarimu, hari abataba bazi aho bohera kugira ngo bashobore kwigisha ico kirundi abana. Ngira ndabasigira inimero, murashobora kundondera tukabivugana. Ni guteranya 1 8 1 9 6 7 4 9 1 1 0. Ndasubiyemwo guteranya 1 8 1 9 6 7 4 9 1 1. Ndaja kuzibandikira muri commentaire umuntu yifuza ko yomvugisha, kugira ngo tubivuganeho neza, nimba ari inama nomugira canke ari ico nomufasha. Naho yo mwaba mukeneye ari nk'ibitabo mushobora gukoresha, ndashobora kubibaha kuri mukampa email nkabibarungikirako, bitewe n'urugero umwana mwifuza aherako, haba guhera mu wa mbere, mu wa kabiri, mu wa gatatu, mu wa kane, mu wa gatanu, kugira ngo mushobore kubibigisha. Rero murashobora kundondera kuri izo nimero nababwiye, guteranya 1 8 1 9 6 7 4 8 1 1 no 9 1 1 ubusa. Ndaja kuzibandikira muri commentaire. Ego hanyuma nagira mpereze kuri iyi ndirimbo namye nigisha abana kugira ngo mushobore kuyumvirisha abana banyu nabo bayihereko, kubera kwigira mu ndirimbo, kwigira mu bintu bisanzwe byo muhira nibyo canke byo buzima bwa misi yose, nibyo bituma umwana aronka amajambo menshi akoresha iyo ageze kuvuga. Iyi ndirimbo ndabahaye rero murashobora kuyiherako mukayiganirizamwo abana, hama mubabwire n'akamaro k'inka. Kuko iyo ndirimbo ivuga inka, baravuga ngo habaye inka zitatu zishowe na batatu, iya mbere igenda imbere iyindi irayikurikira, iya gatatu umve yaje inyuma ya zose, abungere bacuye bashikira gusomera, abungere bacuye bashikira gusomera, mwe yaravumereza yanka ya leta neza. Tuyisubiremwo. Habaye inka zitatu zishowe na batatu, iya mbere igenda imbere iyindi irayikurikira, iya gatatu umve yaje inyuma ya zose, abungere bacuye bashikiye gusomera, yaravumereza yanka ya leta neza. Nuko Imana ibahezagire cyane, murakoze, mugiraho muba mwubahwe, mukomeze muteze imbere umuco n'imigenzo, ururimi rw'ikirundi byamye biranga basokuru, kugira dukundisha abana bacu igihugu cabo, igihugu cabibarutse, igihugu twataye mu ruzogi. Murakoze.